Yesu nashimwe. Haleluya. Ego turashimira Imana kandi kuri uyu munsi iki gitondo dushitse ko Imana yatugiriye neza. Tumaze imisi hano mu maziri yinga ngaha, twashitse hano ku munsi wa kane, twarahezagiwe, twarose umugisha w'Imana. Turabashimiye rero kwikaze mwakomeje kuduha, ikaze ry'urukundo, ikaze ry'abana b'Imana mu ngoro y'Imana. Turabashimiye cyane n'ingene mwagiye mutwakira neza. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Kandi twagomba no kongera kubakeza rwose ishengero rya hano kuri ibi bikorwa byiza mwashishikaye gukorera hano hantu kuri umusozi, ngene hasigaye ari heza, ngene hasigaye akayangana, bereye hari imbere hariya ku rugomero gushikana hari inyuma. Biragaragara yuko hari murimwo imbuto y'Imana. None rero turabakeje cyane kuri ibi bikorwa mwakoze. Imana nibahezagire. Jambo rindi twagomba kubaha intasha bene hariya kuri 13, abakozi b'Imana, bavuga butumwa na pasteur dukorana, pasteur Claver, n'abakristo bakiya twagiye tubonana tubabwira ko tuje hano, baradutumye intasho, nimuyakire. Nuko rero nitwododora byinshi, pasteur yabivuze. Turanezerewe kubana namwe. Twari tubakumbuye rwose. Murazi yuko dukundana, siko none? Twari tubakumbuye. Imana yadukoreye ikintu gikomeye kugira ngo tuze muri igikorane gitangura umwaka cy'uruhimbi cya hano. Hari haheze igihe kitari gito, sinzi ngo ni imyaka, ku mwaka warenga, ngira ngo ni 2. Ubwo 2 ntiyari iheze, ntaza ngaha, mwumva atari gitangaza. Twabyipfuza mugo ntibyashoboka. Kandi urya na pasteur wanyu hano ntaraza kuri 13, ntaraza kudufasha uruhimbi. Rero ni saha y'Imana itarashika, n'urushinge ruzunguruka rugeze ku kaje umva aragutumye. Nanje naranezerewe numvise bantumye kuza hano, navuze nti iki ni gitangaza. None rero ndaryohewe cyane, ndaryohewe ko nsanze ishengero mwarakuze, mwarongerekanye. Ejo narabivuze kandi mumeze neza, murashajije, muravyibushe, murakayangana. Ya mafreshere naho ramvuga turi ngaha mu rusengero ati mwese mufise amafreshere, mwese mufise amafreshere kabisa. Yesu ashimwe. Yesu yashishikaye kubasiga. Imana ibahezagire. None rero nitwoguma mu biyago, reka dushishikane n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twasengeye, twarasenze kugira ngo Imana idutume ijambo hano, kandi twararibashikirije. Twaravuganye ku ijambo rivuga ngo kwirinda kononekara, siko? Mbega rirumvikana? Kwirinda kugira gute? Kwirinda kononekara. Niryo jambo twavuganye. Ego turikuye mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yeremiya, kiriya gihimba ca 13. Twarasomyeho amajambo y'Imana.
ingene Imana yavuganye na Yeremiya, kuko Yeremiya yatumwe iryo jambo. None muragomba ngo twongere turisome? Reka turisome abatari hano bararyumva ariko tubivuga ko bikeya. Raba muri kiya gice ca 13 muzingurire igihimba ca mbere turasoma yo dusome ivy'umukanda w'impuzu yera. Mwahabonye uku niko Uhoraho yambariye ati genda wigurire umukanda w'impuzu yera ukenyeze ntukoze mu mazi. Nuko ngura umukanda nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryambariye ndawukenyeza. Ijambo ry'Uhoraho rinzako ubugira kabiri riti jana wa mukanda wagura umukenyeye uve hasi uje kuri Efurate unyegezeyo mu mugaga wo mu gitandara. Nuko ndagenda ndawuhisha iruhande ya Efurate nk'uko Uhoraho yangeze. Hanyuma hahise iminsi myinshi Uhoraho arambarira ati va hasi uje kuri Efurate ukureyo wa mukanda umwe nakubarira kunyegezayo. Nuko ndagenda nja kuri Efurate ndaseregeta nkura wa mukanda hahantu nari narawunyegeje, nsanga wa mukanda warononekaye ataco kimaze. Ku murongo wa 11, nk'uko umukanda uramata ubura bw'umuntu uko niko nari naratumye inzu yose ya Isirayeli ndamatako, bona inzu yose ya Yuda nije Uhoraho mbivuze, kugira ngo mbabere ubwoko ni bambere, kugira ngo bambere ubwoko niharije, bampeshe izina ry'itazirano n'icubahiro n'ubwiza, ariko banka kumva. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana. Wa mukanda heze iminsi myinshi yasanze umeze gute? Warononekaye ataco umaze. Twarahagaze kuri iri jambo. Yeremiya yatumwe mu gihe abantu bari basubiye inyuma. Basubiye inyuma gose. Namye nsoma amajambo y'Imana. Yeremiya ararira abonye ingene abantu basubiye inyuma. Hanyuma rero Imana iramutuma imwigishiriza ku bintu byinshi, nkaha yamwigishirije kuri umukanda. Nuko arawambara ari mwiza araryoherwa. Imana yamubwiye ngo awugure, ngo awambare, mbe ntawushire no mu mazi, ntawukoze no mu mazi ngo have ucuya canke ngo wishifone upfunyangana. Arawambara araryoherwa. Haheze iminsi yumva ryajwi ry'Imana ryari ryamubwiye ngo awugure. Numubwiye ati uwo mukanda rero ngo ndakwereka ikintu, genda unyegeze hariya kuri Efurate, ati kandi unyegeze ahantu heza mu mugaga wo mu gitandara. Arirukanga arawunyegeza, amara iminsi atawambaye ariko akawukumbura. Murabyumva? Mu nyuma Imana iconge mubwira ati genda urabe wa mukanda ahantu wawunyegeza ukureyo. Yeremiya mwumva yagiye amerewe gute? Anezerewe. Ndasubiye kwambara umukanda wanje. Haleluya. Ndasubiye kwambara ya sentire yanje. Arirukanga. Yajanye iki? Yajanye inyundo, yajanye bile mbega yita gute mu Kirundi? Umutwero. Wacaragenda araseregeta aho yari yarawunyegeje. Mumva yari yarahahumye, hari hakomeye cyane. Waragenda araseregeta. Hanyuma rero ngo agiye kuraba asanga umeze gute? Warononekaye.
warononekaye, waraguye ingese, waraboze, ngo warononekaye atacu kimaze, poto feke, reka basha novuga ngo iki, warononekaye. Imana arawuraba asanga n'ikintu cononekaye ataco kimaze. Mwumva Imana yagomba kumubwira iki? Yagomba kumubwira ko Abisirayeli yari abatoranije ari abantu beza, ari abantu bayigamburukiye mu ntango, ariko ngo haheze iminsi myinshi baca barononekara. Kandi bononekariye he? Bononekariye mu gihugu Imana yari yarabahaye. Yesu adufashe. Bononekariye ahantu heza. Iyo tugarutse kuri amajambo duca tubona ingene umuntu ashobora kononekara, ubwoko bw'Imana bukononekara, ishengero Imana yarariko amaraso irishira ahantu heza mw'ishengero. Mw'ishengero ni heza, mw'ishengero n'ahantu tuhererwa umugisha, mw'ishengero n'ahantu twumvira amajambo y'Imana, mw'ishengero n'ahantu turererwa, mw'ishengero n'ahantu twezerezwa. Ariko igitangaza, iyo iminsi myinshi iheze abantu baraje mw'ishengero, hari aho usanga barononekaye, hari n'abononekara ugasanga ntaco bakimaze. Imana idufashe. Rero iri jambo nagomba ndababwira, iri jambo Imana yantumye kwirinda kononekara. Yesu adufashe. Mwirinde kononekara. Ejo twaravuganye ijambo rivuga ngo dukwiye kumenya igiciro cacu. Ikintu cononekara nuko kiba cari ciza. Erega Imana yaratugiriye neza. Yesu adufashe. Kirinde kononekara. Wirinde kononekara. Narababwiye nti ngaha kuri dorsale ni heza, kandi mufise ibintu vyiza. Nahereye kuri aka ka arotare kari hano, siko mwana atari keza. None kononekaye mworyoherwa. Muzoze murarinda iyi arotare ntiyononekara. Ntihagira abantu bazoyitera amabuye abana ibi biyo ngo bimenagurike, kuko ni nziza, siko? Yesu ashimwe. Naravuze nti mufise ibintu vyiza, mufise n'urusengero rwiza. Urusengero si rwiza. Igihe twagubaka tujeje kurushirako ibi biyo, abantu bose baca bavuga ngo kuri ya shengero ngo ni miliwari, ni kubiyo. Abantu baraza kwirabiranga, bewe baracirabiranga. Abantu baraza kwirabiranga, ukabona tuninga ukabona abantu bariko baraba ingene bashajije baraba tasha. None bakahifotoreza. None kononekaye ivyo bari vyiza. Muze murarinda ntihagira bonona. Yesu ashimwe. Haleluya. Tuje turagira gute? Natwe twirinde ishengero ryo kuri dorsale. Mwirinde ntimuze mwononekare. Yesu ashimwe. Ntimuze mwononekare. Muze mwizigame. Yesu azosange mukimeze uko. Yesu ashimwe. Iminsi myinshi niyahera umuntu ntazosange mwarononekaye. Iminsi myinshi niyahera mu Kristo ntiwononekare. Twavuze ngo kuba mw'ishengero iminsi myinshi si kibazo, cabereye Abisirayeli ikibazo. Ariko none kuba mw'ishengero ni kibazo. Twavuze ngo ni iki? Kuba mw'ishengero iminsi myinshi si kibazo, ahubwo ni nyishu. Yesu ashimwe. Kuko umaze iminsi mw'ishengero nawe umaze gukomera, none ntubukomeye. Haleluya. Haleluya.
umaze iminsi mu ishengero uba ukomeye, ntubukiri wa mukristo aregwa n'iki n'ibyo kurya byoroshe. Reka turarabire iryo jambo. Kuba mu ishengero iminsi myinshi ni nyinshi si ikibazo. Yesu ashimwe. Ariko hari abo cyabereye ikibazo, ngo aho Yesu yatebeye, ngo aho byakagendeye gutya, ngo aho nakorereye Imana, ngo aho natangiye amashikanwa, ngo aho naririmbiye ngo ndarushe. Siko benshi bavuga. Hari indirimbo kera twaturirimba ngo hari mu Giswahili nkibuka cyane, ngo wahubiri wanasema ngo twendeni kanisani. Ico Giswahili muracumva? Ngo hanyuma rero abantu bagacavuga ngo tumekwenda tumechoka. Wahubiri wanasema toweni sadaka. Hama abantu bagacavuga ngo tumetoa tumechoka. None kibaye ikibazo. Bavuze ngo tuje mu rusengero, ngo aho nagiriye ngo ndarushe, wewe urushe, Imana igufashe ikongera inkomezi. Abakozi bavuze ati dukorere Imana, kandi ibikorwa murazi nabyo ko ari byinshi. Siko none dufise ibikorwa byinshi, kandi uko uzomara imyaka myinshi mu ishengero niko uzokora byinshi. Yesu ashimwe. Siko uzokora byinshi none uzoruha. Kuba mu ishengero ni kibazo, kuba mu ishengero imyaka myinshi ni kibazo. Ahubwo ni iki? Ni nyishu. Haleluya, ni nyishu. Kuko urahareregwa, urahagaburirirwa, urahezerezwa, uraharonkera inkomezi. Hariya mu Baheburayo igihimba ca 5 guhera ku murongo wa 11, guhera ku murongo wa 11. Kuba mu ishengero iminsi myinshi si kibazo, ni nyishu. Ntibyotuma uhinduka. Haravuga ngo abakristo, uko abakristo bakwiye kumera gute? Gukura mu vy'Imana. Tumufise ko vyinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura. Uwo ninde? Ni Yesu. Kuko mwabaye ibitumva, ariko si mwebwe ngomba kuvuga. Yesu adufashe. Baraba Baheburayo, kuko mwabaye ibitumva. Baraba Baheburayo, mwabyumvise? Nimwave mugira muvuga ngo yavuze ngo turi bitumva. Si mwebwe, baraba Baheburayo. Naho mwari mugeze kuba abigisha, ngomba kuraba rya jambo ni nyishu. Naho mwari mukwiye kuba abigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro n'ivyavuzwe n'Imana. N'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata, si ukubagaburira ivyo kurya bikuze. Abo ni bande? Baraba Baheburayo. Hanyuma kuko utunzwe n'amata abataramenya ijambo ry'ukugororoka, kuko aba ari iki? Aba ari uruhinja. Ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze bafise ubwenge, kandi kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Yesu ashimwe. Murumva abantu iyo bamaze imyaka myinshi mu ishengero bakigishwa, bagatahura Imana, bagatahura ubwenge bw'Imana, abo ngo kubwo kwama babukoresha, ubwo bwenge bungukira mu ngoro y'Imana,
ngo kubwo kwama babukoresha ngo baca bamogorera gutandukanya ikibi n'iki n'iciza. Yesu ashimwe. Kuba mw'ishengero igihe kirekire si ikibazo, ni inyishu. Yesu ashimwe. Kuko urakura ugatahura ubwenge, ubwo bwenge bukagushoboza kumenya gutandukanya ikibi n'iciza. Nico gituma umuntu amaze gutahura Imana, agatahura ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo ameze nk'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Yesu ashimwe. Isegenye ikagwa, inkugura igatwaza, bigasubiranira kuri nyanzu, ntacishobora kuba kuko yubatse hehe? Ku rutare. Iyo wamaze gutahura Imana, iyo baye mu ishengero igihe kinini, ntubucigishwa, ahubwo nawe ugeze kubiki umwigisha, ukigisha abandi, ugatungwa n'ivyo kurya bigumye, amajambo akomeye ukayasobanura, ukayasobanukirwa. Yesu ashimwe. Nta muntu amaze imyaka myinshi mw'ishengero yoza kwigishwa igice bacigisha bariya bakiza. None mwebwe mwaririmbye abakibigisha igice, ubu ntimugeze kubabigisha. Kubera iki? Mumaze iminsi myinshi mw'ishengero. Haleluya. Mwaratahuye ubwenge bw'Imana, kubwo kubukoresha muca mumogorera rero gutandukanya ikibi n'iciza. Nico gituma umuntu yamaze kumenya ubwo bwenge, ejo twaravuganye ngo nta muyaga woza ngo umuhenure umutware. Haleluya. Ntimuze mutwarwe n'imiyaga iyo ariyo yose, inyigisho z'abantu z'ibinyoma, canke ejo mwaravuze ngo amageragezwa nayo nyene ntaza gushobore. Amen, amen. Mwirinde kugira gute? Kononekara. Yesu ashimwe. Ntimuze mwononekara. Imana ishimwe. Mutahure igiciro cyanyu. Ejo twabonye amajambo y'Imana avuga ingene shengero ry'Imana, Imana yatugiriye neza, yaraduteragiye mu ngoro yayo. Ego ngo turi urugemwe rumeze gute? Rutoretse, urugemwe rwiza rw'ubwoko, karite, ruri selektione, rutoretse neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi hanga rimeze gute? Ryera. Turi ubwoko bumeze gute? Bwatoranijwe. Ishengero ry'Imana twaratoranije, dukoranijwe kubiki? Abami n'abaherezi. Rabigena Imana yadutoranije, umwe mukura hariya, undi mukura hariya, undi mukura hariya, undi mukura mu vyaha kanaka, ariko Imana iragutoranya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ikiragira gute? Iratwuhagira imyanda yose. Imana iratweza, Imana iradutsindanishiriza. Abacungu wenurwo rukundo ni dusubire mu bicumuro. Uwamana navyo niyokizwa, aduha Yesu uwamana n'ivyaha ntakizwa aduha kunesha. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Abacungwe n'urwo rukundo ntimusubire mu bicumuro, ntusubire kononekara, ntusubire mu vyaha, ntusubire mu buboregwe.
ntusubire mu busambanyi, ntusubire mu bupfumu, ntusubire mu bitagira ikimazi. Wewe wacunguwe n'urwo rukundo. Yesu ashimwe. Uramirize, ramiriza, rwana intambara nziza, uramirize, kandi ntuhindurwe n'iki gihe. Igihe kirahindura abantu, murabyumva? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimushushanywe n'iki, n'ivy'iki gihe, yamara mugire gute? Muhinduke rwose. Mbega murazi ko igihe gihindura abantu? Ndiko ndasoma amajambo y'Imana, nabonye ingene igihe cyahinduye abantu. Mu gihe ca Nowa abantu ngo barahindutse, siko? Barahinduka, bahindurwa n'ico gihe, ngo bararya, baranywa, baragira gute, baca mu vyaha. Kandi je nibaza yuko mu gihe ca Nowa ngira ngo bararya cane. Ega hari indya igihe ca Nowa, none isi yari bwamere nabi, yari ikimeze neza, bararya, baranywa, bagashingira, bagashingiza, bakubaka ngo amazu, niko Bibiliya ivuga, siko? Ngo kugeza umunsi umwuzure wabatera. Bararya, baranywa. Hari n'abagabo banini, Bibiliya ivuga ngo ibigatanya, siko? None iyo umuntu ajya ntavyibuha, bararya. Ngo hari abagabo bameze gute? Ngo bibigatanya. Ubu nta bagabo bibigatanya bakiriye. Ninjya zarabutse, ubu usanga umuntu ari muto muto. Murabyumva? Igihe ca Nowa ngo baca bagira gute? Barononekara, bonona ingeso zabo zirononekara. Igihe kiri wonona abantu, gikonona ingeso z'abantu. Ntuze wononekare uhinduwe n'igihe. Imana igufashe. None iki gihe ntimona ko iko kironona abantu. Iki gihe ntimona ingene conona ugwaruka. Gwaruka. Nta gwaruka ruri ngaha. Vuga ati sa, gwaruka. Hange. Mube maso, ntimwononwe n'iki gihe. Mubitara. Yesu abafashe. Ntimwononwe n'iki gihe. Mukuze mu gihe kigoye, mu gihe ca tekinoloji ziteye ubwoba, ariko ntimwononwe n'iki gihe. Murabe ijambo ry'Imana, iri riba ryo rirarongora. Yesu ashimwe. Abisirayeli ngo bari barongowe n'iki? N'igicu. Haleluya. Bari bavize igicu kibarongora. Namwe gwaruka, namwe shengero, namwe mwabagabo muri hano, murongorwe n'iri jambo ry'Imana, ribabera igicu kibarongora muri ubu bugaragwa. Imana ibafashe. Nagomba mvuga ijambo ry'Imana, ngomba tuvugana uyu munsi, ko tumaze iminsi tuvugana byinshi. Twaravuganye ivyo umuntu yo kwirinda kugira ngo ntiyononekare, kandi hajyo bikurikirana n'ibintu bikomeye, n'ibintu byinshi. Twarumvise ngo wirinde kugendera mu nama z'ababi. Yesu ashimwe. Kandi twarumvise ngo wirinde gucudika n'ibipfu. Iyo ni ijambo ry'Imana. Narababwiye nti jewe ayo n'amajambo yandetse arankuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nibuka nkura jewe iryo jambo ryarandetse. Narabivuze kwa kantu gatoya, ariko ngoma ndakubwira ingene ryandetse, rirandera, rirankuza, ndaca mu busore. Yesu ashimwe basore. Ndaca muri ubwo busore, ndabujabukamwe amahoro. Haleluya. Kuko rya jambo ryarandetse, hayiguma atagendera mu nama z'abantu, ntacudike n'ibipfu. Yesu ashimwe. Rirandera, rirankuza, nta bagenzi babi twakuranye. Ico kintu ndagishimira Imana. Nta bagenzi babi twacuditse, kuko iyo nza gucudika n'abagenzi babi, jewe sine gutera intambwe, simba ndi ngaha. Ariko ijambo ryarandera. Haleluya. Rirandera. Sinigeze menya ngo hariya mwisi ngo hari ibiki n'ibiki, kuko nigumira
hamwe n'abantu b'Imana. Nagiye kuyikangura, nagiye kuba nk'ukanguka, mbona isi uko imeze, mbona ibintu bibi, mbona maze gukura, naramaze kumenya bwa bwenge, bwaramaze kumogorera, gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Uko niko vyagenze. Imana ishimwe. Nta bagenzi babi. Nakuze ndi umusore ameze neza, kadandaza, karonka amahera, abandi basore bakaja mu buboregwe, bakaja mu bintu bibi by'ubuhumbu n'ibindi. Mugabo jeje sinamya mbere ko nibinabaho. Amen. Haleluya. Muraza amahera ni mabi. Ufise amahera haraca gukoresha. Naho Bibiliya ivuga ngo niwo muzi ngo bibi vyose. Muravyumva? Nkagenda ku isoko, nkadandaza, nkitahira muhira. Ngataha muhira n'amafaranga yanje. Jewe narigeze ndi umusore, naratunze urugo muhira, ndatunga umuryango. Papa yari umukozi w'Imana, umupastori kandi yararongoye ahantu hanini. Yesu ashimwe. Yarava muhira, akava muhira, akazomara amayinga abiri, akazomara ukwezi adatashe. Agasigira mama akarasiyo gatoya cyane, niho babwira ngaha mwoca mutwenga mukeguka. Akakamusigira kuko niko kaboneka. Erega hagukorera Imana nibanga. Hanyuma rero jewe ngaca mfata iyo responsibility, kubera ko nari umusore akijijwe, byari byiza cyane. Akabijewe nkora akazi, nkadandaza, ngasumira umuryango, ngasuma. Papa ngo atahe, agasanga muhira abantu bose baravyibusha bameze neza. Hanyuma rero akabaza ati mbega, akabaza mama ati mwabayeho gute? Mwabayeho gute? Mama gaca mubwira ati Manassé niwe yasuma, muri twatunda akora, kuwa gatatu yarasuma, twari misoko kuwa gatatu no kuwa gatanu agasuma. Ati ibintu vyagenze neza, papa karyoherwa, akanezerwa, gaca mpamagara ngo mwana ngo hano. Ngaca ngenda, ngo arakoze gutunga urugo mwana. Haleluya. Agaca mpezagira akansengera, akampezagira, nanje nkumva ibiro ni byinshi. Kumbe wamuhezagira urafata. Amen. Yesu ashimwe. Hanyuma njambona ubwo nyene Imana iramfasha irantoranya, njambona ndabaye umuvugabutumwa. Maze kuba umuvugabutumwa nkiri umusore, Yesu ashimwe, njambona Imana imaze kumpamagara, maze kuja muri ivyo bikorwa. Niho nagiye mbona mwisi ngene hameze, bakambwira ati burya bimwe wakora ajya wadandaza, abandi basore mwakorana baja muri ibi, ivyo bibaho, baja muri ivyo, baja muri ariya mazu. Ndavuga nti yo, iyaba naracuditse nabo banaraguye. Tinone Imana yaranzigamye kuko ntacuditse n'ibipfu. Amen. Emwe kwaruka mwirinde ntimucudike n'ibipfu. Erega n'umugabo acuditse n'igipfu kiramuhindura. Umugabo atekereje igipfu kikamuhindura, ati wewe mu rugo ubayeho gute? Ko nikubayeho. Erega umugore arakuganza, umugore no kumuha amakofi. Umugabo agaca atagutanga amakofi, kandi atahora atanga amakofi kuko yacuditse n'igipfu. Umugore ati wewe igipfu c'umugore kigaca cigisha undi mugore, ati wewe uko nikubayeho. Umugabo baramukonesera, baragira gutya. Umugore agaca atangwa gukora ibibi kubera ko yagizene yacuditse n'ibipfu. Ibipfu nivyo vyigisha abantu kunywa urumogi, ibipfu nivyo vyigisha abantu kunywa ibiyayuramutwe, ibipfu nivyo vyigisha abantu kunywa ibiboreza. Ngo somako dukeya n'igipfu mwacuditse. Ngo nabonye filime imwe, igipfu kiko cigisha undi mwana kunywa inzoga, ngo nywa akanywa, ngo birarura, ngo yango shishikara, ngo hanyuma ngo uzobimenyera. Acaramenyera. None ntiyari yacuditse n'iki? Mwirinde kononekara. Imana ibafashe, Imana ibafashe. Mwirinde kononekara,
mubandanye urugendo. Yesu ashimwe. Ngomba mvuge rero ijambo hano Imana yashize ku mutima ngo tuvugane. Hariho ivyononera abakristo ishengero ry'Imana bakononekara muri uru rugendo. Muri uru rugendo hariho abantu bononekariramwo. Yesu adufashe. Ukabaha mw'ishengero ukahononekarira. Ivyo birababaza Imana. Dusome mu gitabo cyo guharura igimba ca 11 byonona abantu. Guharura 11 ivyonona abakristo mu rugendo. Mbega turi mu rugendo, turi mu kujabuka Yorodani, kujabuka Yesu ashimwe. Turi mu rugendo, nibyo turi mu kujabuka. Mbega hari abamaze kujabuka bangahe? Benshi. Kandi natwebwe tuzojabuka. Haleluya. Kandi umunsi wo kujabuka ntumenya. Nindazi umunsi azojabuka nashira ukoko hejuru. Haya naho wumva ejo umuntu yajabutse. Mugo ntavyo ndakwipfuriza burigumira ukorera Imana. Yesu ashimwe. Burigumiraho. Nacho baturaza gukorayo twe turakorera Imana. Siko mwe murubaka ingoro na paseri ngo tube turigumira tube turakora none mwese suko najewe nuko mbe ndigumiraho ariko turi mu kugirana tuzojabuka turi mu kujabuka muri uru rugendo rero turi mu bugaragwa twirinde nituhononekarire twirinde ivyo hatwononera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka dusome rero ndababwire ikintu cononera abantu muri urugendo mw'ishengero. Abisirayeli banka manu bipfuza inyama. Haravuga ngo abanyamahanga bikivange. Abaki? Abanyamahanga bikivange bari muri bo batangura kwipfuza inyama. Abisirayeli nabo bongera kurira bati ninde yoduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twarya tukiri muri Egiputa ataco dutanze. Nivyo niki n'amakonkombori n'amapapayi n'amapwaro n'ibitunguru vya Besalimu n'ivya Sumimu. Ariko none uburuma buratwishe. Nta kindi na kimwe tweza kwijisho atari Imana gusa. Abo ni bande? Abisirayeli. Ariko vyatanguye kuvuga bande? Ikivange. Mbega ikivange muracumva? N'ikintu kivanze. Nikivange. Abanyamahanga biki? Bikivange. Ikivange. Mbega mwishengera aba mukivange. Ikivange kirimwo kandi aho na hano kirimwo. Aha harimo ikivange. Nta mwongo buri sato. Ibidahizwe gusa. Kandi ntawomenya kuyihiga. Ariko mpemu yarabizi, Imana irabizi. Ikivange. Muravyumva? Barabuza abantu urugendo. Baratera ingorane abantu. Reka dusome. No mwovyumva neza. Mwabonye ingene, reka twasubiremo neza. Abanyamahanga b'ikivange bari muri bo. Bari muri bande?
bari mu Bisirayeli. Uravye igihe Abisirayeli bava muri Egiputa muri kiriya gice ca 12 ku murongo wa 38, wa muntu yadusomerejo canke nadusomere, ndabona umenga uriko urasobanurira umuntu, dusomere mwari preka kuvayo 38 kuvayo 12 ku murongo wa 38. Soma murabe ko vyagenze. Reka dusome ku murongo wa 38. Ku mutwe w'amajambo avuga ngo Abisirayeli bajonjora bava muri Egiputa. 38. Kandi n'igugu ry'ikivange c'abanyamahanga rijana nabo n'imikuku n'amasho n'ibitayega. Ngomugeza aho subiramwo uwo murongo gusa. Kandi n'igugu ry'ikivange c'abanyamahanga. Kandi n'igugu ry'ikivange c'abanyamahanga. Rijana nabo. Geza aho. Rijana n'abandi. Uwo munsi bari bahagutse ngo bajonjoye. Hanyuma rero ngo igugu ry'abanyamahanga rica rijana nabo. Bashitse imbere mu rugendo b'abanyamahanga ca kivange. Urumva igituma ari kivange? Ubwa mbere barabayuda, barabisirayeli, abo baruko. Mugabo haca igihe bahaguruka cagurukanamwo n'abanyamahanga, nico gituma bace bitwa ikivange. Birajana vyama bijana. Abo bose sabageni, hari abaherekeza abandi. Aho karimbo mwaca karirimba, bose sabageni, hari abaherekeza abandi. Mugona gwanda kubwire mwene data, ntubimperekeza vrema, ntubimperekeza. Imana igufasha, ariko ngo nuko nyene. Igihe twariko turiga kuri iri jambo ryitwa iki kivange, wari karatwigisha muri ico gihe yaratubwiye ikivange, twaratangaye. Aravuga ati burya mu ishengero haba ikivange. Naho vyogenda gute, naho dufata abanyagice dukabarobanura tukabatondesha ngaha, mwese mukabemeza. Hariho barabatiza bo mutemeje, ntimubemeze. None ndashingiye intahuyu ngo ndamuzi, ngo uyo ni sawa, abantu 5, abantu 10, hari n'uhaguruka abantu bose ngo ngo ndamuzi. Noramuzi mugabo harya ngo nitumenye ingene ikivange cinjira. Muravyumva? Muri bajya nyene babatizwa, hajya harimwo ababatizwa bakijijwe neza bihanye bagashika ku musaraba, n'abandi babatizwa batihanye kamere merikiri yindi, bagifise inzigo, bagifise ukwanko, bagifise amanyama, bagikora ivyaha mbere no mu mpisho. None kutaba umuzi, erega umuntu nta mumenyi ibiri mu muntu, kandi ngo umuntu aragutse ni munini kikinjira. Pasinashki ikivange kikagira kirinjiye, tukajana muri Yorodani, ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Turabatije abameze neza, tubatijemwo n'iki n'ikivange. None umuntu abatijwe ntabahejeje kwinjira mu ishengero, birabiheze. Ejo agacaza ati jewe ndagomba kuririmba, barafise umuhamagaro. Eko gose kandi mwene yaravyemeza gose, kubitira muri korale, ya korale nziza, ya yindi, mu korale ya mbere, korale ya kabiri,
korale y'ugwaruka bararonsa umukandida bararonsa umuririmbyi bakaryoherwa kumbe hinjiyemwo iki kivange kirinjiyemwo korale yinjiyemwo ikivange mw'ishengero hinjiyemwo ikivange baratwigije ku kivange ikivange hanyuma babantu binjiye mw'ishengero hagahera iminsi bya bivange biri ngaho genda ko akonyoramo utujambo hega bavuga burya nta hantu hatari kivange hari naho twihenda no gusengera umunyamuhamagaro akaza ati je umuhamagaro uranyishe mwene uyo mbere usanga no kuvugishwa gose muri uwo munyamuhamagaro avugishwa agira uko mani kwe kutwamwe mukwereyo gusesa weka ngujya ni sawa mubavuga butumwe tugaca turambika kubiganza gapfukama ikivange kigiye hehe mubavuga butumwa ikivange baduga ati ikivange ntaho gitari tinuma pastor kiriyo nivyo bikagenda uko ati mana ikivange ati muri bya bivange haraho babicagura bagacaguramwo abageni ikivange kikaba gishitse mu badamu hariya mana yo mwico ikivange n'umurongo muremure bahagurukana nabo imana idufashe mwirinde ikivange none mwabonye ibyo cyakoze bari mu rugendo bariko bararamiriza bagomba kuja mu Yorodani bariko bararamiriza bagomba kuja Kanani mu gihugu c'isezerano haleluya bariko bararamiriza bavuye muri Egiputa bavuye mu buja bavuye mu vyaha bariko bararamiriza imana nayo iriko irabagirira neza imana iriko irabagaburira manu ya imana iriko irabaha amazi yo kunywa yabatoreye amazi mu gitandara imana yariko irabakorera ibitangaza mu gatondo bazinduka kwandura umutsima n'abandi babwire burya irya manu ngo yari yikwije yarimo vitamine zose yarimo proteine zose yarimo amakarori yose ibintu byose bigize ibyo kurya ibintu byose umuntu akeneye byari muri irya manu inyama zarimwo isukari yarimwo ibiki byose byarimwo urasoma neza byose byari byikwije babiriye baga inkomezi birirwa baraduga imisozi bamerewe neza umuntu hari ibintu bikwiye haleluya amaguru yabo ngo ntiyabavyimbirako Yesu ashimwe kura manutu endelea safari jamanu wandanye urugendo byari bikwiye usomye ijamanu Bibiri ivuga ngo byari ibyo kurya byo mwijuru byo kurya by'abahambaye ibyo kurya by'abamarayika n'ivy'Imana yari yabacunshuburiye njovire soma Zaburi urabiyo manu ilikuwa manu ilikuwa ya maana sana yari igiciro Yesu adufashe soma Zaburi ya 78 yari yikwije manu
Zaburi ya 78 soma ku murongo wa 22 mwiyaruka mudusomere bica bibanguka. Wa 22 ubandanye kwezi 25. kuko batizeye Imana ntibizigire agakiza kayo. Kuko batizeye Imana ntibizigire agakiza kayo. Murahabona mwese? Ego. Yamaribarira ibicu byo hejuru, yugurura inzugi z'ijuru, ibarekurira manu yo kurya igwa nk'imvura, ibaha ku mihure yo mwijuru. Bose bararya umutsima, bose barya umutsima abahambaye. Subiramo neza. Bose barya umutsima w'abahambaye. Ari umutsima w'abande w'abahambaye, ni kuvuga ngo umutsima w'abamarayika bari ibyo mwijuru. Yesu ashimwe. Ibarungikira ibyo kurya byo kubahaza rwose. Ihuhutisha mwijuru umuyaga uturutse iburasirazuba, irongoza. Twavuze kwezi 25. Mwabibonye iyo manu ko yari imeze. Ibarekurira manu, yugurura ijuru kuri 24. Ibarekurira manu yo kurya igwa nk'imvura, ibaha ku mihure yahehe. Ku mihure yahe. Murumva ya mana iri kwa ya mana sana. Ibaha ku mihure yo mwijuru. Bose bajya ku mutsima w'abahambaye. Ibarungikira ibyo kurya byo kubahaza. Hajya nta cari kibuze muri ibyo, muri irya mana. Mugabo ikivange c'abanyamahanga baca baraduka. Mwabibonye? Baca baraduka ati imanu iratuduhiye. Murabyumva? Byavuze bande? Sabi Israeli bivuga bande? Abanyamahanga ikivange. Ati imanu iratuduhiye. Imanu baca batangura kwipfuza iki? Batangura kwipfuza inyama. Ati Imana iratuduhiye. Ntibamenya ko inyama zirimwo, ntibamenya byose ko birimwo, ngo Imana iratuduhiye. Batangura kwipfuza inyama, ngo turakeneye inyama. Inyama. Hanyuma ngo Abisirayeli nabo baca bakurikiza bya bindi by'abanyamahanga. Nabo nyene baca baravuga, baca mbere ngo bararira. Bobo baca bashirako no kurira. Bwa bundi ngo Imana ngo twayihere ngo tugomba inyama, ngo ahubwo ngo si inyama gusa, ngo si n'inyama. Ngo urabona w'amakonkombure ngo ari ngo twaririye no muri Egiputa, ngo arakunda amakonkombure cyane. Hariho umuntu yagiye muri Egiputa ayagarutse akunda amakonkombure gose. Murazoza murajya amakonkombure ngo ni meza. Ya ngo none ngo si Imana gusa, ngwereka nani, ngo hewe ngwereka nani, urabizi ngwereka ngo twiributse ngo nazakonkombure, ngo nazo tukironga, ngo navya bitunguru, ngo nambari bya ngo vyitwa ngo iki, bitunguru vya sumu, bitunguru sumu, bimwe vyera bimwe bitukura, ngo reka ngo vya bitunguru navyo tukironga. Naho ibitunguru biri muri ya mana. Una mapwaro, ngo nibipapayi, ngo n'amapasteke yose turabikumbuye. Ngware ngo murabona ngo uburuma buratwishe, barabagumura.
ngo buruma buratwishe, ngo bararira baca batangura kurira, w'induru. Mose arababara, Imana birayibabaza. Mose aravuga ati Mana, none aba bantu ni jewe nabavyaye, ndabasaba muje gusoma kirya gice, nije nabavyaye kubampekesha, nije nabatwaye inda, none ndabagire nte? Kugeza ngo Mose yisa asaba Imana ati Mana, fumunyica mfe, noye gupfa nibonye, aba bantu barangoye. Imana idufashe. Bivuye kuki? Ngomba kuvuga iki? Aho ngaha mwishengera abantu barononekara bari bameze neza kubera ikivange c'abanyamahanga. Ico kivange c'abanyamahanga usanga atakindi kijejwe mwishengero atari kunegura ishengero, siko? Atari kunegura abakozi b'Imana, siko? Atari uko y'amatangazo avuzwe haca haduka abantu ngo mve ngo barasubiriye, ngo vya bindi, ngo mve ngo ayo mafaranga ngo twayatangiye. Abantu bariko bakorera Imana bazi impera yabo, bariko barakorera Imana, ukaza wumva atangwe nabo ngwego sha, ngwego ngo kandi nivyo, ngwere gurankebuye nani, ngurankebuye ngo nivyo, ngo none ngo twayatangiye, bagacatanga ngo ajahe, ngo ajahe. Ico kivange nikibura, mwirinde ikivange, nikibonone, ntagire wonona n'ikivange. Ramiriza, haleluya. Wewe ramiriza, ukorera Imana. Ico kivange umenga cyo nikibona ivyiza. Yesu adufashe. N'igihe twubaka uru rusengero harabayemwe ibivange, bakarugwanya, bakabigwanya. Je naragwana intambara nyinshi, none mubona mugwicayemwe bimeze gute? Ntiruryoshe none, biraryoshe gose. None wakoreye Imana nampera ziga, tuziga impera hehe? Mwijuru. Nagwanda kugira ngo wubatse urusengero, ico kintu gikora Imana ku mutima. Yesu ashimwe. Kirayikora ku mutima, izoguhezagira, izobizirikana, iguhezagire, iguhezagire, ihezagire abana bawe, ihezagire n'abuzukuru bawe, ihezagire n'abuzukuruza bawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ukoreye Imana, iyo uri kwakorera Imana nivyijana, bigira ingaruka nziza, hanyuma zizokwambikwe ibitsibo mu bwami bwo mwijuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikivange kigomba kukononera, niwononwe n'ikivange conona abakristo mu rugendo. Amen. Tubishengero ryiza, mu bishengero ryiza, mu bishengero ryera, mu bishengero risenga Imana, mu bishengero rikorera Imana, risengera abakozi b'Imana, mu bishengero mukorera Imana mutidodomba. Byose mubikore munezerewe, kuko Imana ikunda umuntu ayikorera anezerewe. Igihe cyose ukoreye Imana unezerewe, igikorwa ukoze kirandikwa imbere y'Imana nicibagirana. Yesu ashimwe. Sokorera Imana shake nduhe, amen, amen. Be Satani we ntiwamukorera, korera Imana. Kandi kwa Satani hagendayo byinshi byinshi cyane. Uraye kuboregwa warya menshi, siko? Yesu agufashe. Ico kivange rero carabakoreye ibara. Imana irashavura, murasoma. Imana irababara. Mose ariko aratakambira Imana arira,
Imana iramubwira ati bagomba inyama. Ati bagomba inyama. Ati inyama teka ndaziba. Tigenda babwire ejo mu gatondo begeranye ibiseke. Ibiseke byinshi nibiki. Nibiseke. Agomba begeranye bafata ibiseke, abandi barondera inkangara, abandi nibiki twovuga nibindi biki. Byinshi umuntu wese arondere ejo mu gatondo bazoza kwandura inyama. Inyama. Urahabona hahantu. Ingusoma guharura 11 inyama 11 guharura ku murongo wa 31 ku murongo wa 31 mwahabonye mwese ni mwisomere soma. Haza umuyaga uvuye kuhoraho uzana inkware zivuye ku kiyaga uzirekurira aho bashagaje n'impande zose gushitsa ahogendwa umunsi umwe zagenda zarara hejuru y'isi nk'intambwe zibiri z'ukuboko uciriye mu nkokora. Bandanya. Abantu bava hasi barenza uwo munsi bazandura bakesha nijoro barenza n'undi munsi bandura. Uwanduye nkenya yandura ingero yitwa homeru 10 bazanikira impande zose zaho bashagaje. Izo nyama bakizishinze kwa menyo batarazihekenya uburake bw'uhoraho buziriringira abantu abarekuriramwo ikiza gikomeye cyane. Aho hantu bahita Kiburoti Hatava kuko ariho bahambye abipfuje inyama. Babibonye baratsiriye yamarira barira ngo bagomba inyama bararira yabapfiriye mwiki yabapfiriye mu urupfu. Imana ati reka ndabaha inyama. Murabona baragenda barandura nkuko mubibonye ibiseke barakimbiritse. Umuntu wese yanduri uwo munsi byari ibintu bikomeye kweri. Mwiyumvira bazitahana mu ngo zabo. Mama we barotsa inyama ngo bagiye kuzirya bashinze kwiginyo. Imana irabaregera ushinze kwiginyo ngo igacigumaha ikiza gaca henuka agatemba barapfa. Hacaba igikorwa cyo kugirana cyo kubahamba. Aho hantu mwabonye ko hace yitwa izina kuko ariho bahambye abipfuje iki barapfuye. Abantu bafatanya n'ibivange barapfa. Imana idufashe ngomba sozere wirinde ikivange. Amen. Amen. Dusomere ijambo ry'Imana dusozere mu Baheburayo 12. Abaheburayo 12 ni ijambo twirinde kugira ante ndagomba muri taure neza. Mwirinde iki? Wirinde iki? Amen. Abaheburayo 12 dusome hariya ku murongo wa 15 haravuga ngo mwahabonye havuga ngo mwizigame ntiyagira umuntu adashikira ubuntu bw'Imana
kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima, benshi bakandura. Ntihabeho umushakanyi canke igihumane nka Esawu yaguranye ibyo kubasa muragwa kwiwe ingaburo imwe. Imana idufashe, mwizigame, mwizigame, wiyubare, mwizigame, mwirinde nimwononekare, mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Nagomba ndababwira ubuntu bw'Imana buratangaje. Aho imbere yacu hari ibyiza, imbere yawe hari ibyiza, hari ubuntu bw'Imana Imana ikubikiye. Niwizigama niwononekare. Amen. Gwaruka mwizigame, imbere yanyu hari ubuntu bw'Imana. Ejo muzoba abantu bakomeye, ejo muri mwe muzomukorera ishengero. Haleluya. Mwizigame bakobwa, mwizigame, ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Hari ibintu Imana itubikiye, hari ibintu Imana ibabikiye. Haleluya. Bagabo nkanje mwizigame, bakenyezi mwizigame, ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Haleluya. Hariho ubuntu bw'Imana ku bantu bakoreye Imana. Hariho ibyiza tugiye gushikira, hariho ibyiza tugiye kwinjiramwo. Haleluya. Dukiri ngaha mwisi hariho ibyiza by'abantu bizigamye. Imana yabikiye ubuntu bukomeye, kandi no mw'ijuru hariho ibyiza tuzoshikamwo. Haleluya. Nabonye umuntu yizigamye, Imana imugirira neza. Dawidi yavuze ngo uhereye nkiri muto, ngo none ndashaje, ngo sinigeze kubona umugororotsi yahebwe. Kandi Dawidi arongera aravuga ngo witegereze umugororotsi, uraba umuntu atunganye, kuko iherezo ry'umeze atyo niki n'amahoro. Yesu ashimwe. Mwizigame, ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Haleluya. Kandi ngo ntihagire umuzi wo kurura umera hagati yanyu ukabahagarika umutima, benshi bakandura. Ntihagire umuzi umera muri iri shengero ryo kuri dorsale. Umuzi wo kurura womera nurandurwe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Urandurwe. Kandi ngo ntihagire umushakanyi, ntihagire umushakanyi, ntihagire umusambanyi, ntihagire umupfumu, ntihagire igisuma, ntihagire umushakanyi nka Esawu ngo yaguranye ibyo kubasamuraga kwiwe ingaburo imwe. Reka kononekara kubera ingaburo imwe. Haleluya. Turaguhaye kaze, kaze cyane imbere y'Imana. Maraso ya Yesu yongera kweze. Wewe warononekaye, nuze Yesu yongera kugire muzima. Amen. Mwizigame. Muntu arafise igikorwa cyo kwizigama. Wizigame ubwami ati ntegerezwa kwizigama. Ndi umusore ntegerezwa kwizigama. Ndi umukobwa ntegerezwa kwizigama. Ndi umugabo ntegerezwa kwizigama. Ndi umukenyezi ntegerezwa kwizigama. Ikirezi yose ndi umukristo ntegerezwa kuzigama ubukristo bwanje. Haleluya. Sinononekare. Mwizigame. Ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Mwizigame. Ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima, abenshi bakandura. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Maraso ya Yesu abeze, maraso ya Yesu abahumanure. Ico cyose cyaguhumanuye, cyaguhumanije, reka maraso ya Yesu Kristo amanuke. Reka maraso ya Yesu Kristo atwikira intege nke zawe, atwikira ibyaha byawe. Amaraso ya Yesu. Reka dusabe pasteur hano ashikana gusenga Imana. Haleluya.
maraso ya Yesu, maraso ya Yesu Kristo ahumanura imitima ayeze rwose. Mana data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, kandi ivyo ugomba nibe mw'isi nk'uko biba mwijuru. Turagukengurukiye cane mutanga bugingo.